Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ndakomeye. Bashimye ko utangura iyi video. Mubanze mwiyabone, mukomante, munarungikira abagenzi banyu, munalikinga. Ndabivuze kubera nzi yuko muri iyi video sinzi ivyo nzogenda gukora. Ari igihe nosubira kuronka umwanya wo kuvuga donc mwiyabone. Ndabizi ndiko ndagira ama series nerekana ingene nitegurira umwana. Ivyo ndiko ndakora vyose imbere yuko umwana ashika. Muri video y'uyu munsi qu'est-ce qu'on va faire? Ngomba mpange icumba c'umukobwa wanje. Arabaza kumvira navyo bonye bijanye gute n'ivyo kuronka undi mwana. Ngahi Buraya basha. Akazi kose kumva ibintu byose biri ku mutwe wanje, ntibiri ku mutwe wanje gusa biri ku mutwe w'umugabo wanje na jewe ariko still ni vyinshi. Donc umukobwa wanje afite impuzu nyinshi atakoresha, nyinshi muri zo ntazo yambara, ariko kubera ari nyinshi agoma atora ahindura nkasanga mfise impuzu zingana uko zo kumesa. Jewe rero nyene meze sinkunda akajagari, sinkunda ibintu vyinshi, nkunda utuntu dukeya. Impuzu bankeneye impuzu nshobora kujera, ibintu byose bankeneye utuntu dukeya nshobora kujera, ariko impuzu z'umukobwa wanje mbona umengo ziriko zirambuza amahoro. Zigumye ari nyinshi agaca yiyongera ko muto yiwe ari mu kuvuka navyo novamo. Donc aujourd'hui on va faire ça. Imwe mu zirameranye. Umunsi tuzogira ivyo, reka ndabereka ingene akabati kiwe gasa. Hama tuca dukurayo vyose tubitereke ahantu, ndaza kurondera ahantu ndabishira, ahantu ushobora gukora nicaye. Hama tuca tugira tri. Normalement nama ndabigira kabiri canke gatatu ku mwaka. Impuzu zanje, impuzu za Eloge, impuzu z'umwana, nama ndabigira kugira ndonke amahoro. Ngira utuntu dukeya mu nzu. Donc on va faire ça, je vais vous montrer. Covered up, but wait and see. There's a masterpiece in me. Voilà. Ivyo ndiko ndavuga. Normalement, impuzu ziwe ngaha soit haba hari amakanzu, amapantalo n'udupira, amapijama munsi. Sinzi ko munsi nageze. Amapijama munsi. Ariko ubu, vu que huzuye, ibintu byose birarunzemo. Ini nyuma hose huzuye impuzu. Aha munsi hariho n'impuzu ndabona iri hari inyuma. Urabona na force yuko impuzu zabaye nyinshi hariho n'izikoroka. Hariho n'izo udashobora gutora kubera kugira ushikire inyuma. Bisaba yuko uba wasambuye ibi vyose. Aha naho munsi hari nashitseho carton irimwo ibintu vya hiver hamwe n'amabone yo koga no kuryamamo. Hama ngaha iyindi kote hari amakoti y'imbeho, ibikoti vya hiver. Izi koti zose turazikuraho kubera ubunye harashushe, ndaza gusiga zikoti nka zibiri gusa z'imvura, ari gacishamo imvura hamwe n'amajire mwe naya, ariko amakoti yose turaza kuyakuramo. Ama munsi hari inyuma hari ama chaussettes, hari amakolon n'udusangle, ibisigaye byose ngaho imbere n'amaculotte. Donc akabati kose kameze uko. Sauf que si ibi vyonyene. Hejuru ngaho hari amavalize abiri harimo izindi mpuzu. Iki sinzi ibintu birimo. Iki kintu ca rose kirimo izindi mpuzu. Inyuma hari isashe irimo impuzu z'amadegizima z'amour. Donc ibi byose niko ndabimanura ndabisuke hasi, hama tugire tri. Mu kwizera ko ibi bintu biri hejuru byose bigaragara. I see you crying in the midnight hour, burdened by the weight of all your fears. You've been praying, but it feels so silent, like no one sees the falling of your tears. Oh, but he's near to the Iyi kanzu twarayirondeye ahantu hose. Amuhara yikunda. Twarayirondeye ahantu hose.
Barayanje twarirondera hose turayibura. Sinigera kwinga kuko naribwira ati kamwe ni igikanzu kinini kiri ngaho twokibona. When you feel like you can't go on, he is strong when you are not. Nsigaje ukwezi kumwe kugira ngo nzabe. Murari ibintu ndishiramo. Grace still flows. I know the valley feels so endless, and darkness whispers you won't survive. But child, remember. Voilà. Nakuye ibintu byose ibyari hejuru byose nabikuyeyo. Nahanaguye. Impuzu zose nazishize ngaho. Nasishe ikintu hasi cyo ndazitererako. Kamera yanjye nshobora kubereka ingene ukuntu ari nyinshi. Mubana nguye twisinzi yo kwivida ndahetse neza. Sari yuko nza guheza akazi nyiharange. Kuko ntacu. Ntaho kohereje. Iyi partie abana ni harehare ariko hari ikibanza kinini ngaha aho twita. Ngomba gusaba Eloge akureho iyi partie gatoya kari ngaho. Aga partie ça sert à rien. Agakureho ngaha akazane aje twumva iyi partie ngaha rero tugutanga iyi partie ngaha iza kuba sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Grace still flows like a river wide. Mercies reach into your weary life. When you feel grace still flows. Oh child, don't you know his grace still flows. Chanel, mais je vous épargne les détails. Ndarushe n'amazi yose nanyoye ndayamara tellement ngomba nzinge ivyo sindabibereka ni birebire ngomba ngerageze kuzinga sino ntabishoboye nzobibandanye. Voilà ngizi impuzu nashoboye gukuramo n'amasaka ane. One thing about me, siniyatasha ku bintu biri materiel kandi biramfasha. Bashobora kwiyumvira ati n'izo mpuzu zose ucuzita muri pubere ucugira iki oya nituzita arantu tuzitwara nizo zica zigaruka zikaba zimwe zo muri vayura. Voilà nahejeje, thank God nabikoze mu musi umwe. Ok, je vous explique. Aha na verni yanje yavuye ko force yo gukora cyane. Aha namusigiye ikoti imwe y'imvura, ikoti imwe y'imbeho nkeya, hama ibindi byose guhera gushika hana amajire aya yandi yose n'amakanzu ngaha munsi. Aya n'amakanzu ashobora kujana ku ishure canke muhira. Harimo amakabutura, ama combinaison inyuma, hari andi ma combinaison, ama jupe, tout ça. Aha inyuma hari ayandi manuzi amajire. Iyi partie y'aka kabati nta yari hari. Eloge niwe yayingiriye. Il a bien travaillé. Mu minota 10 yarayinshiriyeho. Kuri iyi partie aya n'ama ensemble. Aha n'ama pantalon n'ama collant. Voilà. Kuri kote aha munsi imipira y'imbeho itagumye cyane kubera ama saison aguma hinduka niturinjira muri ete neza. Donc ari yabakeneye amajire
ariga bakeneye imipira y'imbeho canke amajire nce gutwara gumija aya majire. Hama ngaha ni imipira y'amaboko maremare tusa. Hama ngaha udupira tw'amaboko magufi. Na twinshi dusigayemo. Kandi twakeneye muri iyi season. Hama munsi hari amapijama nagumanye gusa ayafise amapijama afise asa itagira iyo bisa nazikuyemo. Voilà. Hama ngaha munsi iyi carton irimo amapezol atagira ikibanza. Hama aha hari agasaka kiwe ahora twara mu voyage duto ashatse gutekera utuntu twiwe. Hama ngaha munsi impuzu za sport, ama serviette n'amabone. Hama kuri iyi kote na kinini cyahindutse amakilote tutubiri turimo amakilote nakuyemo nk'abiri gusa kubera tuba turayakinira sana. Par contre amachaussette nakuyemo menshi yaracafuye yose twameshe bikangana yakuyemo. Hama ngaha hari amasangle n'amakolo. Nyuma nashizeyo maquillage diwe kubera nari mfise ndazihange icyumba kiwe cyabaye gito. Voilà ndiko ndahimagurika ndarusha. Voilà nuko bipanze. Hama nari navuze ngo hejuru ngo hagume hagaragara. Okay, ngaha harimo amadegizement, amakanzu, ibintu byose bya degizement nabishize aha. Aka gakarton akagumanye kubera nasanze karimo ama accessoires ya hiver, amaboni, amagants, tout ça nabirekejemo. Nasigaranye valise imwe nashizemo impuzu zose za hiver, amakoti ya hiver, impuzu za hiver byose nabishize ngaho muri valise. Je suis contente ya résultat kubera nakuyeho ivalise imwe, nakuyeho n'indi sac yari hari inyuma, uhasigaye izo nyene ziri ngaho. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. Voilà.